hello guys, mumeze neza so ni Link Arlene Alu comme d'habitude Miss Mafseri maso yinyana. Abantu benshi baguma bambaza kubera ko bahevye gwamenye umusumeno. So ntibikenewe nayo mazina twayabagabiye. Amazina gwamenyo musumeno tuyagabiye abafana mufana wese aze gutora iryo mubera muri ayabiri. Yes you. Wese atora iryo mubera muri ayabiri nimba ucagura musumeno roya cagura gwamenyo turayabagabiye abafana. Mafseri maso yinyana. Okay. Yebuga yewe. So guys tugirwa ko mbaza akabazo kambere ariko sinorinda ndakira G-Doc ntimumbaze impamvu ntamwakiriye. Numusango. Ubu munsi wonyakira gute? Musanze wanje. Vola ni wonyakira. Ndinywera akantu ngambe hano hantu ni heza ariko vraiment. Hano hantu ubona ko heza. Cyane gose. Hano hantu ni heza twaje. Hari top. Ko ndinywera akantu kwa Murundi. Kwa Murundi vraiment ahantu bakira neza. Misosi irahari, shaka kuguru kushaka koga akayaga ni keza, kajaride kameze neza. Okay, uduga igitega uruhande rw'iburyo ugomba ushike kuri presidence ugenda uraraba neza ahantu hitwa kwa Murundi nawe uzuze kuhateramira. Hararyoshe. Ibintu bimere neza cyane. Uje kuryayo wirondereye amahitira. Twaje kujya amahitira. Tugirwa ko rakabatse kambere murazi ko je ntaza mu ikorosi kubera ko mandiko ndihuta je no mu kazi kose sinigera ngira iki ngotwa mwikona. Bien sûr. Tugirwa ko rero ati eske umuziki wa just umudiho wa hip hop. We rero aho duhuriye hose cumbaza ikibazo. Ntegezo kukubaza kubera ko umusesanguzi wanje. Musanza hano ndiko ndinwera. Ucumbaza ibibazo. Kubera kine kubeje kuko umunera blague mbe ndaryoherwa. Wereka ndakubaze basize gutera blague mu nyuma. Uransinze. Sivyo. Uransinze. Gusa iyikurikirane uyigura. Tubyumvikane. Nta kibazo bro. Sawa, ndemeye. Okay. Ndemeye n'indirimbo ya Satubi. Shasha nawe nyene. Umudiho wa hip hop. Gusa nuwazimye kabisa. Eske wewe ubivutse kwiki? Kuko bahora baduha indirimbo imwe. Umustar umwe akaririmba indirimbo ya hip hop. Tukasha twakira nk'izindi nyuma yayo nka 10. Eske wewe ivyo ubivuze kwiki ubu unye gushikisa ata muziki nimwe turiko turumva? Hip hop. Yeah. Hip hop. Hari ikiririmbo giheruka gusohoka. Muhunga araho mu Kanyosha yise ngo ni Wagasore. Nkagwagasore. Ariko inyuma yazo Achara imishuhira abantu nk'abasimbizi. Sinzi akanyene ntavyazi. Bano basimbizi bari mamazi. Ngo bari mamazi. Baba bakurikiye wa mugenzo. Haja sokuru kwishuri bahora batubwira ngo gutekera amazi mu rukangaka. Okay. Gutekera amazi. Basimbizi naho ngo bari mamazi. Yego. Satubi. Simbizi rero araje arashushe ngo vuba cyane. Ngo karabasase ngo ndamwishura. Ngo n'igisasu ngo gikaze gose cyane. Muga twarabonye ko yamushira ku makazi. Iyo biherera. Yego. Biba biraheze. Nayo ndabona. Aho. Haja abandi n'amaparara menshi ba Fabulous. Ngo je ngo vuba ngo ndabakosora ngo ibyo bintu ngo abantu azatwononera ngo hip hop ngo batwononera hip hop. Tukarindira fye birazimye. Tukarindira fye birazimye. Ukagenda ukaraba ukarindira abantu badutera urwamo. Mugabo je bijya bintu birambabaza gose. Kubera binyereka yuko umuziki w'u Burundi ntugifise inguvu. Gute? Muhenze uri kuraraba kandi mugi wewe uvuga gifise inguvu gute kandi Satubi yaraduhaye ariko abandi nuko nk'ubu Satubi haje yari yadutanguriye show. Yego. Hip hop n'umuziki uryoje gose cyane. Kubera iki? Uraryoje cyane kuko ubwa mbere ubutanga niyo ndirimbo umuntu ashobora gutangamo message neza ikumvikana. Akavuga iryagona. Yego. Akavuga nico yifu. Atanga message iri clair. Havuye rege bujya hip hop. Niyo ndirimbo nayo ushobora gutangamo message kuko ni indirimbo ivugwamo amajambo menshi kandi mu mwanya muto. Igatangamo message ivyiyumviro byose bishoboka. Kindi cya kabiri ni indirimbo
undi mwanya zikire yakajagari oro muri industry atakajagari kariyo umuziki ucumengo wazimye hanyuma kandi muri industry atakajagari kariyo ucumengo abaririmbyi sinzi yo bari siho bari mu misi heze rero umuntu hajya Satubi ari uheje kandi twari tugize imisi turi muri crise yego turi muri crise ya hip hop ari yumviriye avuga ati reka ndabatemo hip hop yego sibyo kandi yaratwemeje yarashatse kutwereka ko akiri umwami wa hip hop burya Ergasat bararenze je mora ndabivuga mukibaza ngo ni blague ngo nukumushigikira ngo ni iki niki kuko iminsi yose mora mubona yuko ndi akote yashiramo ubuntu bwishi bwo kumubera umufana cyane oya habasha subufana basha ucuvyica rimwe na rimwe ariko je ngira ndababwiza ukuri oya uri umufana wa Satubi ngira ndababwiza ukuri none kutavyemera nani umufana oya nturi umufana wiwe yemerere umufana wiwe kandi ndamwemera akote zose hip hop ni number 1 rero nariko ndavuga nk'ubu unye Satubi hore yadutanguriye simbizi iyo umuntu ari seriye rugero uziki gwiwe rugapfuma ruburukato muga rugasohoka tukarubona yacashiramo uravyumva hanyuma Fablove nawe nyene ari umuntu ari seriye yego haciye iminsi mikeye rushake ruburukato zime twaririmba turi muri siporo muga rushiremwo tugumve cyapfume avuga inkuri kwavuga amazina y'inka ushoye inka ku mucamo ishoye turiko zirangwa amazi mugabo tuvyumve sivyo hanyuma industry igumiri kura vibinga n'abandi bashiremo sivyo hanyuma umuziki w'u Burundi tugume tubona yuko uri kuri hit igituma mvuga gucyo niki umuziki w'u Burundi hip hop y'u Burundi ni copy neza usanga keshi bisa na hip hop ya za America ba 50 Cent ugasanga ibintu bimeze neza natwe ugasanga mu karere nta indi hip nta kindi gihugu usanga gifise hip hop yifashe neza Tanzania Rwanda ntuzenya Uganda abantu bose mu karere hip hop twe tuyikomeje turashobora kubayobora mu karere yes yo dukomeje hip hop turashoboye umwe wese urumva turafise abantu bakubita hip hop neza Satubi oya na Fizo nawe nabihagaramo neza yego nawe nyene kuvuga ingangari je barazi ko nabakubitiye akanuze nya oya na Fablove aragerageza yego akanga na wakayanza wakayanza vuma avuga he rima n'imigiri muguka kumva rijya sijya bose guys rima urukato tukaguba ya n'urukato kweli ushize muri bavre rero ukaje muri siporo urarima ibintu biragenda neza cyane so hip hop dukwiye gusubira kuyivyura tukayikomeza abo bose bagomba baturenza turabashigikiye batumena amatwi ngo nabaririmbye ba hip hop mugabo tutazibona oya ibikorwa amajambo make tubibone abaririmbye bakomeye za America usanga abaririmbye baririmba hip hop n'abaririmbye bakomeye kandi usanga bafise n'inoti cyane gose nyinshi kuri hip hop yabo sibyo yego mwatwebe turi ngaho badufise inata okay Fablove ndabize ko ariko aradukurikirana kandi atwumva hip hop watwemereye nimba ihari isohoke tuyibone turacakwishyuza simbizi nawe nimba wiguma ushinga kurima amazi duhe nawe simbizi wose mavumba iyo hip hop nimba ihari uyisohore tuyumve nini byo hugo nyiteguro pembeni ari mu kajagari ko munyakabiga ay mugu wasigaye ameze neza sha wa muntu ntakimufuka ntaco twaramenye impamvu mufuka sanga yashize ngo nimba bari kwakoroka imiseru sinzi muvuga mbabarira amata imiseru agendane muswara zaramumyira mugabo areke kwafuka twabone ikibazo kiri nari mu biki gusa yashaka yuko umushari we mutamumenya kugira ngo ntimuzi yuko barundi
ni mwihishe. Oya mu Burundi birahari vraiment. Birahari murapondana. Birahari ntiyitinye mu Burundi birahari nta uzomwiba birahari nta kibazo na kimwe abakobwa beza mu karere nitwe tubafise nafukuru nimba hatari ibintu biriko oya n'agasheri vraiment umugore wenda amaze kumubona ni mwiza bien. Ico gisasu watwemereye yiwe tuyibone tuyihabwe mwe na Fab Love tubahabwe muduhe ivyo bisasu vyanyu. Bye.